Oho, once again nizere yuko wewe umeze fresh kabisa. Ndazi yuko uriko urakwakwanya, ndazi yuko uriko uragenda neza kugira uheze umwaka wa 2024 fresh kabisa. Yes, ni DJ Fernando yamaze kugira ati jewe ndahejeje umwaka vizuri, reka shimire Imana. Yes, inshuti yanje, nimba uzi wewe yuko uri mushasha kuri no channel ya Sules Ndimu, reka ndagusabe ugire subscribe kugira uje mu muryango wa Ndimu, mu muryango wo kwironkera amakuru, wo kwironkera entertainment zigezweho. Gira rero subscribe, ugurura ku gakengeri, hama ndagusabe uzokwame wandika amakomantere kuko YouTube icifata kino kiganiro ikakibona yuko ari très important, ikakikirungikira abandi bantu. Asante sana rero kuri mwese mumaze kugira subscribe. Twagiye rero, nibaze rero yuko waronse umwanya wo kumviriza indirimbo Akanya Kanje ya DJ Fernando yamaze gushira ku mugaragaro. Ndabizi ko maze kuronka time canke umwanya wo kuyumviriza ino ndirimbo, ariko jewe nk'umusesanguzi wa Buja Flava unkundire gatoya ngaruke kuri no musaza ku ndirimbo yiwe D'abord yashize ku mugaragaro. Ravyibuka Kazima Imana Inkunda. Uno musaza yamye ari umuririmbyi mwiza, kandi yamye ari umuririmbyi uravyibuka akiri mu mugwi We Love Music, bakora kenshi indirimbo z'urukundo, indirimbo zimeze fresh. Ariko mu nyuma gatoya uno musaza bimaze guparangara, uravyibuka We Love Music irasambuka. Hama muri kino gihe inshuti yanje, uno musaza biragaragara yuko asugerejwe cyane n'amajambo, bigaragara cyane biriko biragaragara yuko ari mu gwanko n'abantu cyane n'akagwi k'abantu kanaka. Ugerageje kumviriza neza witonze indirimbo Kazima Imana Inkunda, urumva yuko automatically yari ubutumwa abantu yariko arabishura. Ariko no munsi tuje kugaruka kubona mu kwezi kwa12 agaruka asori yindi ndirimbo ashimikira kuri ya ndirimbo Kazima Imana Inkunda, indirimbo yise Akanya Kanje. Akanya Kanje wumvirije neza mu magambo canke mu majambo yari muri no ndirimbo, sa majambo menshi na majambo make yuguruye kandi ari pose atawuritse, naho woba utumva neza ivyo aririmba uravyumva neza cyane. Kuri verse ya mbere yagize ati mtapita pita mtanitafuta, mtanitafuta tafuta, mtapita pita lakini Mungu mbele. Unasikia? Eti kuna watu, hari abantu bariko baramurondera, bamurondera baca hirya no hino, ariko nyene ati Imana iri imbere nanje ndi nyuma. Urumva aya majambo nshuti yanje, nuvuye ko hari abantu bamurondera mu gwanko ariko Imana ikamukingira. Ati nkinzo yuwanje jewe ni God, ni Mungu. Kuri verse ya kabiri acaraza avuga ati ona mwaka umeisha salama. Acabandanya avuga ati maneno eti nitafeli. Sasa mwaka umeisha salama, ni kuvuga yuko kakagwi yahora avuga n'ubu nyene abandanya agaha ubutumwa, abaha message. Bon, il est vrai tukeneye ko Buja Flava twese itera imbere, kandi iyo igeze mu gwego nkuru no kuvuga yuko haba hariko haraza vibe. Mugabo jewe ikintu nkacanza ngaruka kwibaza nk'umusesanguzi wa Buja Flava, eske uno munsi nimba DJ Fernando canke Fernando abandanya sora indirimbo z'ubutumwa ku mugwi kanaka. Indirimbo ya mbere yarayishize ku mugaragaro Kazima Imana Inkunda, nta response twigeze tubona ya wa mugwi canke ya babantu yabwira bishura. Uno munsi asubiye kugaruka nkao asohoye indirimbo abaha ubutumwa. Eske ntaca ngaruka kwibaza nk'umusesanguzi, nta nyishu turiko turabona uno munsi? Ntibizohava bishika tukabona inyishu ya babandi yamyabwira ikaza diferama bidaciye mu ndirimbo? Murabizi yuko ibintu vya bifu hari igihe biva mu bintu vya entertainment
bikaja mu bintu nyene bifu bikaba bifu y'ubuzima, umuntu aciye ngaha amabuye akaronka iki induru bikaca biba ibintu bikomeye. Sinzi wewe wibaza yuko ibi bintu DJ Fernando abandanya aririmba ku bwawe bizoherera hehe, nta impact bizohava bizana mu misi iri imbere? Nyandikiramo commentaire ubibaza yuko wewe ibi bintu aguma aririmba bizoherera hehe, hoho abantu baririmba abaho ubwo butumwa bazohava bishura gute? Nyandikira muri commentaire. Ariko ndagushimire kubona wewe wamaze kugira subscribe, ndagushimire cyane kubona wewe uri mu bantu banguma hafi banyandikira ama commentaire mwereka YouTube yuko ibiganiro nkora biri très important, nayo nyene ikacirungikira abandi bantu. Merci sana. Nimba utaragira subscribe rero ndagusabe ucugira subscribe, ugure ako gakengeri kugira uzohore uba umuntu wa mbere uronka update, uronka news za entertainment. Ikiganiro kindi kiraje.